Mwaramutse neza. Meze neza. Nkuko twababwiye murazi yuko twarababwiye ko twe turi umuryango witwa Ndimuto Sindigito. Muribuka uriya mama n'uyu mushinga ntaye n'ujya twegeze kuzarana ngaho bwa mbere. Turavuga ati tuzoza kubafasha, tuzoza gusahiriza kuri bwa bufasha bw'ujya muntu asanzwe abafasha. Murazi ko yabemereye byinshi ntavyo arakora, ntiyabikora muzaba mubibona. Uyu muryango rero mubona turi kumwe bagize umuryango witwa Ndimuto Sindigito. Harimo uri muri ya mama yaje kubigisha gukora bwa buyi, harimo ujya mu papa, harimo n'ujya wundi n'aba bose mubona ngira ngo ntimwarebwa mubabone. Rero baragiye hamwe barabiyumvira, baragiye hamwe barabiyumvira, sivyo, kugira ngo babaronderere ico mushobora gufungura imisi mikeya. Mugabo ukuntu tubigenza, muribuka umunsi twari ngaha twaragize urutonde rw'imihana yanyu. Rujya rutonde niko tuzagukoresha. Kwanditse muri mwebwe nyene muri kwa mu mwagwanditse muruhereza ujya mushinga ntaye Aloise. Rujya nyene niko tuzagukorerako. Twarababwiye yuko abanyeshuri bateza kugira isuku. Namwe bwo muteza kugira isuku. Murazi ko twabavuye amavunja. Nababwiye ati ibintu niko ndabikorera ubuntu no kwitanga. Naryohewe mbonye ko bamwe bakitse. Kandi ndabona ni sawa naho ntarabambura ngo subire ndabarabe neza. Muga ndabona yuko ari sawa uratwa aba bose batatambuka. Ubu baragenda, ubu barakina. Nico gituma rero nubu tuzoguma tubitaho. Sivyo? Uwo muryango rero wagerageje kubaronderera ico mushobora gufungura umunsi umwe canke imisi ibiri. Bagerageje kubaronderera impuzu. Nukuvuga ngo kumwe twama tuza kubikora mu mutekano. Turumvikana? Uronka araronka. Nta numwe abura. Kandi n'udashikirwa ntiyidoga. Naye babwiye ko jewe nanka abantu bidoga. Sivyo? Umwe ashikiriwe umunsi udashikiriwe nawe uzoshikirwa. Muganda abasezeranije mwese muraza gushikirwa. Kandi mwese muza kuronka ibingana. Uno muryango ukundana cyane. Ntimurabambere ufashije. Umuryango Ndimuto Sindigito ufasha abantu benshi hirya no hino. Nico gituma rero mwoza murafashanya isuku ry'abana. Aya mavunja singene gusubira kuyabona. Mwumvise? Singene gusubira kuyabona. Ajya amavunja yo ku ntoki nukuyakura. Ukababasa. Murazi ngene basa. Nkeneye ko nabo onye bose mu misa ariko bazababasa. Tuje nga dusanga n'isabune twabazaniye. Mwoge. Sivyo? Mwoge mwifate neza. Tuzoheza turabakurikirana bukebuke. Narababwiye mwitwaye nabi tuzoja hariya handi. Nabo baradukeneye. Rero nukuvuga ngo rero muzoba murabangira. Muribuka yuko babemereye bwabuye ntiburaboneka. Gihe bwabonetse buzosura bugaruke. Nuka kujya mu meri yari yaje kugira ese abigisha arabe ko byo ukunda. Nibyakunda ko bazoza barabubaronsa buzoza babubaronsa. Turiko turumvikana. Nukuvuga rero mu mwanya baca bamfasha abagenzi. Ikintu ngomba ndabasabe. Genda muzane umuntu wese azane ikintu bashaka kumushiriramwo ibintu. Turumvikanye. Abakunzi ba Motivation Plus Media nkuko mubibona muri kano kanya ndi kumwe n'umwe mu basanzwe barongoye ishirahamwe Ndimuto Sindigito aho baje mu ntara ya Kayanza kugira ngo babandanye bafasha bano batwa baba hano. Reka ntangwe ndakuramutse n'amahoro. N'amahoro. Murakomeye? Yego turashima.
abatabazi cyangwa bababonye bwa mbere kuri kamera za Motivation Plus Media mu mitwe bandi nitwa Nzambimana Innocent nk'abasanzwe ndongoye umuryango witwa Ndimuto Sindigito usanzwe ufasha abantu aho nikora hirya no hino mu Burundi. Imbere yuko tuvuga kubijanye n'aba bana ndiko ndabona ngaha ndashaka ndakubaze kwanza gatoyi umuryango nkuko bivuze Ndimuto Sindigito muwa mwatanguye gukora ryari mwahuye gute kugira mushobore kugira umuryango umwe wo kwimvira gufasha umuryango Ndimuto Sindigito tugomba dukwize imyaka 3 dukora twagiye turahura n'ivyumviro byaje kuri umwe nicana gitanguje hama ndakibwira abandi maze turumva abantu bose bafite umutima wo gufasha tuja hamwe rero mu gihe tugeze gufasha umuntu wese arazana uburyo abafise ku giti ciwe nta gitigiri tuvuga umuntu wese atanga uko Imana yamuhezagije hama tukabandanya dufasha hirya no hino ku bantu baba bafite ibibazo bitandukanye ego ubwanje ngerageje kuraba uburyo bitwara vyonyene nkaraba niyo twaje tuva naho tugeze muri kano kanya bitwara uburyo bwinshi mon frère bitwara uburyo bwinshi ikibazo mfise ni iki mbega ibi mwazanye muje kubafashisha exactement biva he nkuko nenda bikubwiye Ndimuto Sindigito ntitufise umuntu wadushigikiye ntidufise abantu badufasha navuze ati n'uburyo bw'iwacu abagize umuryango Ndimuto Sindigito nibo biyegeranya umuntu wese afise 10 afise 20 afise 5 akashira hamwe n'abandi tukayegeranya isorosoro hama tukaronka uburyo dushobora kwifashisha canke ingendo tukipakiza kuko urumva biba bisaba uburyo mu bisanzwe umuryango Ndimuto Sindigito ni turi bakeya cyane aba nabaserukiye abandi ngo nukuvuga ngo turi benshi rero mugabo urumva uko tungana kwese nitwari gushobora kuca tuza ko nabandi baba bafatiriwe ariko twese tuba twaje ku gikorwa kimwe ego ndashaka tuvugane ku kijanye n'abantu banyeshure mbega ubu ndabona yuko barambaye ama uniforme biboneka yuko ubu bari ku ishure mbega mwabakuye bwa mbere bari bameze gute nkuko mubibona aha muri site turi ni site y'abatwa turi mu Kayanza no kuvuga ngo twebwe dufashijwe n'uwo mushinga naye Aloise hakaba n'umuvukanyi wacu asanzwe yatuye mu gihugu cyo hanze yaraje aratembera ngaha hamarabona ko abana ntibiga bamaze kuba abana bataja ku ishuri biramubabaza aravuga ati twokora iki naco twufasha mu nyuma niho yiyumviriye ati reka abana turabe ko twobashira ku ishuri dufashijwe n'uwo Aloise turarondera impapuro z'ishuri abana banditswe nubwo bari baravutse ntibanditswe turabandikisha turanondera impapuro z'amavuko tuza tubarondera n'amashuri no kuvuga rero ngo uyu mugambi w'aba bana watewe inkunga n'uwo mugenzi wacu ari mu mahanga turabaronsa uniforme amakaye turabarondera ishuri sikuvuga ngo saba gusa n'abana bashika 180 hariho n'indi site mugabo no musi twashimye kugendera isite gusa kuko urabona umuryango wo musi niwo waje uburyo numva ntiturakura cyane hige naho tworonka Imana ikadufasha tukora undi muntu aduterera turashobora no gushika mu yindi site nayo ndiko ndabiraba mwavuze ko mumaze imyaka 3 mukora kino gikorwa ciza ntivyo bimaze gushika ukarambika ukavuga ati je vraiment ibi bintu bitwara uburyo bigize iki nta badufasha cyane tuko turabona kugira ngo tubandanye dukora igikorwa ciza ntivyo bimaze gushika ukavuga ukadebukirwa kini gikorwa c'Imana ni gikorwa cyo kwitanga kudebukirwa byama byabaye hari gihe hagerigiye ko tutoza nk'ikintu cyo gufasha abantu ataburyo ufise muyo mwanya cyangwa ugasanga abantu ntibitanze nkuko byahora muyo mwanya urababara kuko uravuga ati none igikorwa zizakora abandi none igikorwa twiyemeje tugikora gute kubera iki kubera ba bantu babuze mumva bica bituma rero mu ico gihe umuntu ababara ashavura ariko ubu rero turashimira Imana ko intambwe ya mbere yabonetse ngira ngo nabandi bazoza kuko urabona aba bantu urabona aho baba bari basanzwe baba mu mazu mabi mugabo dufashijwe n'uwo muvukanye nari hanze twarashoboye kuronsa abashika 10 amahema kandi ubona ko ari mu gihe cy'imvura ni kuvuga ngo abashika 30 bandi basigaye ngo mwagiye murabibona zijyanzu ntibagira nabo aho bakika umusaya twaguma rero dusaba ati uwo dufata mu mugongo uwo duterera kugira ngo nabo bandi basigaye bashobore kuronka ibisakazo
Yes, nk'uriko aradukurikirana muri kano kanya arashobora kuvuga ati umuryango Ndimuto Sindigito barafasha, bafite umutima w'urukundo wo kwitangira abandi. Ndavuga nti mbega muri kano kanya nakaye kajambo shikiriza umuntu aradukurikirana ashobora kuba afite umutima wo kumva nawe yofasha mugabo akabura aho abica, wo mubwira kahe kajambo? Umuntu afite umutima wo gufasha no mubwira ati karibu muri Ndimuto Sindigito, imiryango iruguruye. Arashobora guca ku nimero 71 755 226 ni ya WhatsApp. Mucyo gihe twandikiye turaheza tukasha tumushira mu muryango Ndimuto Sindigito, kuko nk'ubu dufite igikorwa gikomeye nkuko mubibona. Aba bana mubona bicaye ngaha bari abana bagwaye amavunja cyane, nkuko muza kubibona bari bagwaye amavunja cyane, ariko twaritanze turabavura. Murabona ko twabahinduriye ubuzima, muraza kubibona kera uko basa n'ukuntu bubasa, murabona barakize. N'ubu twongera dutera kamo ari akana dufise ari inyuma kazingamye katava hasi, nako tugomba kugerageza turabe yuko tworonka umugira neza yokadufashiriza, kuko kwisi no gufashanya nako gashobore kuronka. Urabona ko kagwaye utuyoka iki niki, nubwo tugerageza tugasanga twarondeye nk'uduti tw'inzoka niki tumufashisha, ariko hamwe tworonka umugira neza dufasha canke bakagatora bakagashira nko mwirero, kujya n'umwana w'u Burundi ntiyozingama umwana w'imyaka 4 ntaratambuka. Umva natwe byaratukoze ku mutima, biratubabaza. Turiyumvira ico twokora, twagerageje kuzana akantu gato bazobe baragerageza akajya ko gutembera, tuze turaye ku mwana azotinda akamenyera. Ababobo ndabona ko bakize amavunja, ariko turafise ikindi gitigiri kinini cy'abandi bana hanyene bagwaye amavunja, nabo nyene twifuza kuzovura. Umwanya nitwawuronka, mwayibonye ko bari babo bariko baranzanira mvure ngaca ndababwira ati uno musisi naje kuvura, naje muri ikindi gikorwa. Dufatiye aho nyene kuri cyo waruvuze cyo kubavura, mbega musanzwe mukora uwundi murimo wahe apart yo kuba murongoye umuryango Ndimuto Sindigito? Cende umusirikare nkaba n'umuganga. Umusirikare ukaba n'umuganga? Yego. Bantu b'Imana, n'umusirikare ni n'umuganga akongera akaba numwe mu batwara uno muryango. Ico bakora barafasha batishoboye. Mbega nawe urindiriye iki kugira ngo uze muri Ndimuto Sindigito? Simbona igisigaye kuko naje mu gusozera ndashaka tuganirize gato bana ba. Yego ni muba yagishe. Sawa? Murakomeye? Yego. Ni bande babatwaye ku ishure? Ndimuto Sindigito. Murabashimiye cyane. Murasabira iki ku Mana? Irene nawe mubwiye gute? Ndabashimire cyane abakunzi ba Motivation Plus Media, namwe mwashoboye gushima ibikorwa uno muryango Ndimuto Sindigito ubandanye ukora. Bano bana mwiko murabona ngaha ubwa mbere siko bari bameze, ukumubona bashajije, kumubona bambaye turato basa neza, ubwa mbere siko bari bameze. Kandi byose babikorewe n'umuryango Ndimuto Sindigito. Mwana bite? Isawa. Vuga cyane, urakomeye? Yego. Kuberewe ninde ahugura impunzi? Irene. Irene? Nakaye kajambo nk'ubu mubwira Irene? Arakoze. Yarakoze. None ubu ko mbona wambaye turato amashisheti, ubwa mbere niko wambaye? Oya. Byari bimeze gute ubwa mbere? Nari mfise amavunja menshi. Wari ufise? Amavunja menshi. Byarakunda gutambuka? Oya. Ntawatambuka? None byagenze gute kugira ngo ububerewe nk'ubu? Bamvunja baca barabaye bamvure. Sa? Baramvuye. Barakuvuye. Ubu wiyumva gute? Wiyumva sawa. Ninde umuntu woshimira none? Irene. Irene? Ninde yakuvuye? Inosa. Nuwahe? Uramubona? Ari hehe? Ngo. Muramutse. Mubwire uti warakoze. Warakoze.
Yes, Inosa ndiko ndaraba bano bana barashajije ubwawe uko wabona ubwa mbere birenze bari bameze ndabikweretse worira cyo munsi wa mbere shika ngaha nafashwe nanje n'agahinda ndavuga ati aba bana abose ubona nta numwe vazi baguma banyegeje mu mazu ndavuga ati aba bana ifuye ko tubavura bagakira narihaye umwanya namaze imisi irenga 4 mbaha nyine ubona 4 nazinuka mu gitondo umugoroba kugira ngo abana ndabakorereko ndabavura naragerageje cyo shoboye ngabo urabona ko ni benshi ngabo navuze ati reka ntore bakeya kuko urumva n'uburyo ni bwari kirenga ndavuga ati reka ntore bakeya bashoboka abo bandi basigaye ninaronka umuntu yomfata mu mugongo nabo tuzabavura cyo tubona bajyana babwira ati ni murindire mwese mwisite singene kubona umuntu afise amavunja kandi nkavuga rero ati abantu bafise umutima wo gufasha batufate mu mugongo n'iki gikorwa kuko urabibona uyu no muntu kizarimo sinzi ko bibona intoki zose ntiyajya urabona ko ubu yakize aha hose twakuye izi zose zari amavunja yose izi ntoki zose zari mu gushika turana n'ubundi hari ko atarakira neza turabona uyu wese urabona nukuvuga ngo aba bose uyu wese urabona mu ntoki urabona ntibashobora no kujya muganda avuga ati reka nsabe mu cameraman yegereze barabe negera abona aba izi ntoki zose aha ntibajya mugabo urabona ko ubu bakize twaragerageje amaguru ndakweretse ifoto zabo za kera utangara ariko urabona ubu nibaza ko ari sawa nkuko mwabibonye ubu murabona ko ibirenge bisigaye bimeze nk'iby'abazungu ariko barakira kana ko ari sawa hana ko amavunja yahetse nukuvuga ngo rero ikintu cyane ndabahimiriza cyane ni isuku bagume bagira isuku cyane bamama wabo n'abagore ibikwasho bagume babakura aya mavunja baboze cyane kubera isuku niryo rigwanya ahanini aya mavunja ariko rero turabandanya urwamanirero kuko urabona ni benshi nga turacabandanya mpaka bose tuze tubone yuko aya mavunja kize ego none ku ruhande rwanyu aba bana baracari batoyi niyahe hangira mu bafise ku bana kugeza muri kano kanya aba bana murabona ko harimo bamwe baba baratanguranye ishuri n'abandi ariko abantu ntibyasubirutse ko baja ku ishuri kuko umva bagumiza mu nzu babanyegeje ntibyashoboka ko baja ku ishuri ariko ubu rero turafise icyizere ko batambutse ko bakize ejo nabo nyene umwaka w'ishuri uzotangura mu mwaka uza bazaba bari ku ishuri nk'abandi kuko uyu mugambi Imana ne yaduha tukaronka abawufata mu mugongo nkuko tuguma dusaba twabuze ati twararonse watanguje igikorwa akabitanguza hamwe nawe nyene yoronka abandi bamufata mu mugongo kurumva nawe nyene ari umwe ntiyo bishobora wenyene nakubiye ko yitwa Hussein n'umugore wiwe yitwa Irene nikuvuga ngo rero nabo nyene baronse abafata mu mugongo uwo mugambo kabandanya bajya abana bose twabavura kandi naba dushaka ko nabo nyene mu mwaka uzazoja kwishuri nk'abandi kuko dufise n'umugambi uko tuza turabatekera ubuyi twarabitanguje nga guteka ubuyi buri munsi mu gitondo kuko mu guheba amashuri bitwaza inzara turavuga ati rero reka turabe ingene bitorera umuti twatanguje umugambi uko buri munsi mu gitondo twabatekera ubuyi ariko nituraronka imfashanyo rero ikwiye kugira ngo ubwo buyi bubandanye buboneka cyo tware turiko turadodora hirya no hino dusaba hamwe tworonka abagira neza badufata mu mugongo cyangwa bafata mu mugongo uwo yabitanguje nawe nyene kugira ngo ubwo buyi buzoze buraboneka natwe gumuryango Ndimuto Sindigito turi hano kugira ngo zoze turafasha ikizoboneka kugira ngo tugume dufasha abana bose baje ku ishuri kuko ubu nibwo Burundi bwe kumbure twaganiriye byinshi kuvyerekeye na bano bana nabaje banyeshure hamwe n'iki gikorwa mwaje kurangura mbega nakaye kajambo canke n'ivyahe dushobora vyari bikenewe ko tuvuga ariko dushobora kuba tutavuze washaka gushikiriza ababakurikirana ikintu je nashaka gushikiriza no hamagarira abantu umutima mwiza no kugira neza n'umutima wo ko abantu bo ngaha barakenye vraiment kandi urumva bakeneye d'abord nk'uburabona ibisakazo ntibabigira aba bana urabona yuko harimo benshi bataravugwa ayo mavunja barakeneye kuvugwa nabajya baja ku ishuri naba bandi urabona harimo ubwana bafise ingorane yo gufungura urabona ko umuryango wari wabazaniye ibifungurwa no kuvuga ngo baronse umuntu bafata mu mugongo aba bana ntibazoheba ishuri kandi turashima cyane aba bana bo ngaha kuko natwe twarabahereza ko tubitayeho uyu munsi
yobozi w'amashuri batubwira ko bariko bariga neza ntawe urasiba ni ukuvuga rero mugabo ivyo twabemereye mwemwe ntiturabishitsa tuguma dusaba rero ati hamwe tworonka badufasha twabandanya tubishikako kuko nakubwiye ko ujya n'ujya mwana dushaka guma tudodora turabe ko nawe tworonka bashaka kumudufashiriza ego mugenzi meze neza ego meze neza kwita gute nitwa Domitira Ndikumana Domitira Ndikumana Imana namwe bw'abakuru iyo mbayeho kubera mwebwe mumfasha mukamenya ibindaza mukongera mwampaye n'uburaro mbega uwo mwana ufise ko mbona umengo muri isumbuye yoba ari uwanyu uya n'umwuzukuru wa mugore ari mu Kayanza agwaye urutoki mwe baruma mbega uwo mwana abayeho gute afite ikibazo cyane uyu mwana ukuntu abayeho baho bagateretse niho kazirirwa rikarenga none ko atatirimuka ikibazo cyahe muri make je nke nkari ubumuga ndabitse nkari ubumuga cyahe ikintu afite imyaka ingana umenga ari muri urakoze afite imyaka 3 n'igice umwana w'imyaka 3 n'igice ariko ntatambuka oya ntatambuka byaranse ko atambuka mbega mumaze kubona kumenya iki kibazo cy'umwana ubwanyu mwe mwabyakiriye gute umwana nawe nyene navuze yuko kayiwe yaratugoye gatoyi kurumva tumaze kuza ngaha kenshi nico gihe nari maze iminsi ngaha ndabizi mugabo ikibazo cy'umwana urabona abamutunze bonyene urabona ko bisumbuye kandi nabo nyine urabona ko amikoro yabo atari kirenga nabo twahaye agahema twarabaye agahema kugira ngo turabe ko batoza baranyagirwa n'umwana ntiyonyagirwa karumva ikibazo gihari umwana ntava hasi rero twebwe twiyumvira yuko urumva bisaba abaganga badukuriye cyane nibo bomenya ikibazo cy'umwana kandi urabona kugira bamutunge bizobagora gusa twagerageje kurondera aka kantu ni bumwe bafashisha abana mu gutambuka kugira ngo tuze tuzane uyu mwana tumwerekeye inakuru uko azoza aramugirisha buke buke turabe yuko basi umwana bituma ahagarara kugira ngo tureke umwana yuhagarara ikibazo cya mbere gifite nuko yuhagarara hama ibindi tuzovyiga mu nyuma kuko urabona guma yicariye kandi ikibazo urabona ko gasa nakagwaye urabona tutama nakada tuyoka turimo ni twinshi urabona nakada garara guca mwana agarara guca ibintu dushaka kugira nibi urabona ko tuguru twiwe tuguma atanga uvu tugira ntabwo tutagira inguvu rero dushaka ko twomumenyereza guhonyora twamumenyereza kuzarahonyora nk'uku hanyuma tugasaba kagafata aha fata mwana urabona tukakereka kaza karafata gutya kugira ngo utu tuguru twiwe turabe ko twogira basi utuguvu tubanze tumenyere guhagarara rero bisaba yuko uwinakura azogira akanya akaza aramumenyereza kuko urabona aca bikinebwe urabona ko yabaye ikinebwe hama namuzane n'agapomade ndamwereka ukuntu azoza aramusiga buke buke bongera bamwoza kuko n'isuku urabona ko atari kirenga hama buke buke nzoza ndarandose akanya nsimba ndaba twongera za turadodora turabe ko tworonka ko mudufashiriza kugira ngo umwana avugwe cyangwa agirirwe kine ku buryo uyu mwana yotambuka kuko aracari muto avuwe ni yokira kuvuga muri kano kanya mugomba mukorera iki muri aka kanya ngomba namwereke uwinakuru ko nazoza aramumenyereza kuri aka gakinga hama nakubwiye ngo saka pomade gatoyi ndamwereka ingene azobanza mwoze hama kamusige hanyuma acaze aramutembereza bukebuke abanza amenyere guhagarara mu nyuma tuzoheza turabe tugume dusaba ko tworonka uwo mudufashiriza nukuvuga ngo uwejeje uzomwoza weje kumwoza ashaka kumuryamika yubitse inda ryama yubitse inda nkuko sibyo urabona ukaza uragerageza kumugirira gutya ubona ko gaca gashaka kuguma kazinga utwo tuguru twabo sibyo ukaturafata akanya ndakwereka agapomade nakuzana agapomade
uzana agapomade zogira dukeya ntibasiga twinshi ni dukeya urumva wa mujyamitsi gacuza uramugira duke nk'uko duke apo tayari nk'utwo turakwiye sivyo hama ukasiga aha hose gutya urabona hama ukacugirana ukazura munyungusha ukanyungusha sivyo ukanyungusha sivyo ndabona ukazura kamenyereza urabona nkuko utuntu duto urabona duto apana kumugora nutumugore cyane tuko duto mugiriro mbwa uba wamwogeje afise isuku asa neza wakogeje hama ukatukagira nkuko bukebu uhejeje ucugahagurutsa ugashira hehe kuri ka kantu ngaha urabona ngaha ukaca ugahagarika sivyo ndabona kuca ugahagarika aka kantu apana abana banyu kuzoza barakatembera urumva hama ugaca niyamara kumenyera azotinda amenyere ahagarare aro amaze kuronka utuguvu ngaha azocagirane azoca tambuka sivyo turabona aho nyene n'ubu tumuretse nkuko hano hana ko yihagarare urumva wabonye ni buke urumva wawe ko atangwe gutambuke wonye nari ko arigiye wabonye acagera urumva nukuvuga ngo aha gusa kandi wowe gusa wabiwe byo nkora ndamugira nyogokuru kumufashe naha byugari urumva mumugirira massage kiryamiye wongera ugahindukiza umwanya muto apana ko yicara cyane apana kumumenyereza kwicara sivyo kama kajya hama kugira ngo amaguru amenyeye babone ukakagirira n'utuntu duto kujya ko umuntu atambuka duto ahazotinda cabikunda aryoherwe wenyene aryoherwe sivyo aha nyene aryoherwe ku buryo utaramushira kuri aka kantu kiwe azobashavura urumva kandi babona aha amaze kujako azocagirane aryoherwe abonye agarara abonye aho kwagaze umwanya mutoya aho nzogaruka nawe nyene agenda urumva barukora wenyene agenda gusa ni bukebuke turumvikanye mumwoze mugire isuku mwongera mugire ntuwo mushatsi mu bumwe hama buri munsi mu gitondo mumusiga ugapomade muca mumugirisha utwo duto muca mumwako kantu kiwe yihagararirako niyamara guhagarara azoca atambuka nivyagorana tuzoguma dusaba hari igihe tuzotinda turonka abo mudufashiriza ngo turusha turumvikanye hanyuma murazwa gwayo tuyoka ngoma ndakwereke umuti w'inzoka atozaranywa mu imisi muzoba muriko muramuvura turumvikanye sawa muvyeyi ndabona akamwemwe ni kenshi ngo none ko ndababona nkari babwire akajambo kamwe bo babwira ko mubashimira uco baririmba n'akarimbo kamwe urabamwe mukama ndakaririmbe ndabahari akaririmbo kamwe murakoze mwami integuro yawe ni nziza turagushima wewe mwami wewe wangejeje Yerusalemu warakoze mana integuro yanyu ni nziza akajambo kamwe rero babwiye ko kubashimira murakoze nawe murakoze muimani bahezagire mwame muraza kumubanga mwabonye igikorwa Ndimuto Sindigito bashoboye kurangura rero nkuko mubabona bari bafise akajambo ko gushimira umuryango Ndimuto Sindigito
abo bose mubona ngaha bavuze bati dutoye uyu muvyeyi kugira ngo adushimire reka nawe ngenda kuramutsa amahoro urakomeye ndashima witwa gute nitwa Vumiriya Marie Vumiriya sabwe ugerageje kuraba ivyo babakoreye nakaye kajambo akajama no gushima Imana ibahezagire baze bakomeze badukurikirana kuko twega umuryango w'abatwa twege tubayeho nabi nubere niyo tugize gushiko turabumba nukuri ubu ntitukibumba ntaho tuzijana twarahevye kubumba uya dushimira tugirira neza mukaza muradukurikirana tukaraba ukuntu twobaho nabi mu bisanzwe ubu nakuvuga muri kano kandi tuko turavugana kumbere no munsi mwaje Ndimuto Sindigito yaje kubafasha mu buzima busanzwe bashijweho niki mu buzima busanzwe twari tubeshejweho no kubumba ariko ubu kubumba kubera taho tuzijana uyo tubonye umuntu nyara aduhica gihumbi tukigwa turamurimira aho twadutomboje tukagura aho karukifu nta kindi tutarose naho ubuducisha ingero turarabuka mukuvuga mutaronsa karaka murarubusa turarubusa mufise umuryango n'abana yego none ni giki wosaba umuntu wese karadukurikirana kuko n'abantu benshi bariko baragukurikirana bwira n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ubwire akajambo kamwe ubwire icyo ushaka kumusaba ahubwo mana ahubwo nadukurikirana umuvyeyi mbere ubu turose nakaryo mbere bujya mu mihigo turakenye gose nta kuntu nimzu tubamwo mbere bakwiye kudukurikirana baze baraduhutwa twoja mbere baduhe n'amatongo tuze turarima aha kumubanga mu mihigo turakenye gose abatwa bo mu mihigo mbere mboduha n'amahema tukaza turashira kutuzu twubace kugira ngo nkubakavura kagwa turonke ukuntu twoba musaba ko bobaha amahema canke musaba ko bobubakira bani batwubakire batwubakire rero ndashaka no kuvuga umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umusabiki ico no musaba yuko yoduteza imbere natwe abatwa bo mu mihigo akatwubakira natwe tukabaheza tukaronka ubuzima bwiza ndamushikinyaguriza nkagwaye byinshi Imani ragaba ibuhaye pima ariko mweusi yakuhaye pima ndamushikinyaguriza nkagwaye byinshi Imani ragaba ndagushimiye nongeye gushima nkenguruka kuko mwongeye kudutera iteka mukaba mwongeye kutugarukirako muze mwame gutya mbere reka dusenge n'Imana by'ukuri ize yame irabashoboza Mana yo mwijuru turagushimiye turagukengurukiye isaha Mana rwongeye kutugirira neza mukaba wongeye kutwibuka mw'izina rya Yesu Kristo turasabye Mana umugisha wongera uhasesekare umugisha wongera umanuke wongere Mana wongere ubagwiriza aho bakuye hirya yejo baze bongere mwami bongere batwibuke uzobakoze ubaho umutima wo gukunda yo twege tutishoboye urakoze turagushimira turagukengurukiye Mana bagira bafata ingendo ndasabye Mana ubanze bategurira imitego y'abadayimoni imbodoka bagira bagendemwo ya Yesu bariwe uyijana uzubashikana amahoro uzobukoze urakoze turagushimira turagukengurukiye izina rya Yesu Kristo amen bye bye bye